Nsubire kukuramutsa no kuguha kaze mu mwanya wacu ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubatunganiriza. Uyu ni wa mwanya nanone tubashikiriza amakuru aba ariko aravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru yihuta cane, amakuru akaza kugaruka ku nkuru ziriko ziravugwa cane muri politike, inkuru ziriko ziravugwa mu mugambwe CNDD-FDD cane, amakuru yihuta dushikiye, tukaza kugaruka kubirabana n'agateka kazina muntu, ubwicanyi bwabaye ndanse ngaha mu Burundi, turaza no kugaruka mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu, turaba inkuru zose ziriko ziravugwa twazibatunganirije. Mu birabana na politike, nubwo hari ivyo turiko turabona, nubwo hari ivyo biriko birerekanwa, ivyo umukuru w'igihugu ariko ararangura igihe amaze ku butegetsi, ariko hari amakuru ari mu kinyegero, ndetse atariko arashigwa habona, kandi ico kinyegero yoba arimwo kikaba kinyegejwe n'abategetsi bakomeye. Amakuru dufise nuko ibintu bimeze nabi cane mu mugambwe CNDD-FDD. Turaza kubigarukako turabe amakuru yihuta cane ava muri uwo mugambwe, cane bivanye ku mpari ziri hagati y'abategetsi babiri, umukuru w'igihugu Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wa mbere Bunyoni. Ano makuru twama tuyabashikiriza, ariko aho bishitse noneho biraboneka yuko CNDD-FDD yoba iri mu marembera, ndetse bikavurwa yuko ugushwana kuri hagati ya Ndayishimiye vyasubiye kwaduka, ndetse n'umushikiranganji wa mbere Bunyoni, vyoba bigiye kuba akaga gakomeye cane mu banyamugambwe ndetse n'igihugu muri rusange, na cane yuko abategetsi bahanganye ari abategetsi bafise ijambo, ari abategetsi bakomeye ngaha mu Burundi. Ivyo rero bikaba bigiye guteza ikibazo gikomeye, turaza kubigarukako mu buryo bw'idonido. Mu bindi turibuze kugarukako nuko inkuru dushikiye yihuta, nabwo icegera c'imbonerakure mu ntara ya Gitega kuri ubu ngubu nawe ahejeje gucirwa umunyororo wo gupfungwa imyaka 21. Iyo nkuru turaza kuyigarukako turabe nico iyo mbonerakure, icegera c'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Gitega yagirizwa, nk'uko amakuru adushikiye avyerekana. Kumwe n'ayandi makuru yose nakubwiye mu buryo bw'ipfunyapfunyo, uraza kuyumviriza mw'idonido ryayo twayatunganije. Ni amakuru tuba twatoborejwe n'umugwi w'abamenyesha makuru bakorera hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira, na jewe nkayatunganya maze nkayabashitsako. Ndabaye kaze rero mwese banywanyi bacu mwafyonze subscribe, ndakengurutse cane kuko ni ivy'agaciro gakomeye, kandi biratunezeza kubona dufise abanywanyi bakunda amakuru n'ibiganiro bitohojwe neza. Ya makuru aba yaranyegejwe mu vya politike turayatahura tukayashira habona kugira mumenye ibiriko biraba mu gihugu, ndetse no mu nyuma muzakurikire ivyo bigiye gukurikira, ariko muzi ivyabanje. Kuri wowe utarafyonda subscribe, ngira ndagusabe kumanuka munsi y'ino video uraba handitse ijambo sabone, ufyondeko, canke se nimba ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe nyene ufyondeko, maze igihe cose dushizeko inkuru uraje mu bambere. Ayo makuru n'ibiganiro vyacu tuba twabatunganirije twama tubashikiriza bigushikire mu bambere. Abari ngaha mu gihugu ndabakengurukiye cane, ndakengurutse ku bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abari mu mugwa mukuru wa politike Gitega, abari hirya no hino mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi, mwese ndabahaye ikaze. Nibagiye n'abanywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi, abari ku migabane y'amakungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze cane muri ano makuru usangwa kaze. Reka dutangurire amakuru yacu mu buryo bw'idonido kuri iyi nkuru iriko iravurwa cane, imbere yuko turaba ibiriko biraba mu mugambwe CNDD-FDD no kungene abategetsi ibintu bikomeje kumera nabi. Murazi neza yuko ejo abategetsi barahuye barishima yuko umwaka w'ibihumbi 2021 utanguye, dusozereye wa umwaka w'ibihumbi 2020,
Ivyo bikorwa ntabwo arenga iyome Bunyoni yigeze abibonekamwo. Hari n'ayandi manama ariko aratunganywa, ariko ayo manama agatunganywa mu buryo bw'ibanga rikomeye, agahuriramwo bamwe mu bashigikiye umukuru w'igihugu, ayandi agatunganywa na Bunyoni. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu nk'uko nabikubwiye, ariko reka tubanze dutangurire kuri no nkuru yihuta cane idushikiye. Hari icegera c'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Gitega, iyo yaciriwe umunyororo wo gupfungwa imyaka 21. Mu makuru twaheruka kubashikiriza y'urubanza rw'ikibiriraho rwaciriwe Aime Irambona, iyo ni icegera c'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Gitega, akaba n'inshuti ya hafi ya Perezida Ndayishimiye. Inyuma y'aho igipolisi kimufatiye hari kw'igenekerezo rya 26, ico gipolisi rero muri rusange cari cyamushize mu modoka, cyamufashe afise ikiziga mu modoka, ikiziga c'umugabo gitekeye mw'igunira, giteretseko amabuye. Uwo yishwe rero akaba yitwa Ezekiel Ndayisenga, akaba yari yasandavye inyuma y'amahiri yakubiswe n'abakozi ba Aime Irambona. Ikiziga ciwe rero caranyegejwe mu kabare ka Aime Irambona, kiza rero gusohorwa na Aime Irambona ku mugoroba, bikekwa ko yaragiye kugita muri Ruvyiroza nk'uko amakuru twabashikirije yavyerekanye. Mu nkuru kandi heruka twari twiyamirije ibihano bitangaje vyahawe uyo Aime Irambona, umunyororo w'imyaka 4 yonyene, ndetse n'abakozi biwe umunyororo uri hagati y'imyaka 2.5 n'imyaka 5. Dufatiye rero ku buremere bw'icaha, vyaboneka ko ibi vyose rwose atari ico gihano cyari gikwiye uyo Aime Irambona n'abo bagirizwanya. Gusa amakuru twagiye tubashikiriza nuko sentare isubiramwo imanza ya Gitega yaraye isubiramwo urwo rubanza, ica ihanisha Aime Irambona umunyororo w'imyaka 21. Abakozi biwe 3 bakaba bagiye gupfungwa ubuzima bwabo bwose nk'uko amakuru adushikiye avyerekana. Abandi 2 kandi bakaba bahanishijwe umunyororo utarenza umwaka kubera batatabaye impahazwa nk'uko amakuru nayo avyerekana. Mu gihe rero babibona ntago bagize ico bafashije. Ivyo rero vyose Aime Irambona we muri rusange akaba yagirijwe kuba yarakoze ibituma icaha gishoboka, ndetse no kuba yaragerageje gukuraho ibimenyetso vy'icaha. Twobibutsa ko Aime Irambona yarasanzwe atwara igisata co gutunganya ibisagara mu ntara zo hagati ndetse no mu buseruko bw'igihugu. Akaba ari ubwa mbere twumvise imbonerakure yo kuri runo rwego nk'ubwo ihanywe bikomeye nk'uko kubera icaha co kwica canke se guhohotera ubuzima bw'umuntu. Iki gihano rero muri rusange kikagaragaza ishusho rikomeye cane kubera gihawe inshuti yo hafi ya Perezida Ndayishimiye. Tukaba kandi tumaze iminsi tunaronka amakuru y'izindi mbonerakure, abakozi b'iperereza ndetse n'abegereye ubutegetsi bariko barafatwa kubera ivyaha bitandukanye. Umurindi mushasha rero w'ubutegetsi bwa Ndayishimiye bibandanyije gutyo wohindura vyinshi mu gihugu. Abantu rero bibaza ibintu n'ibindi bakaba bashima cane iyo ngendo ndetse n'ibikorwa biriko birakorwa na Ndayishimiye. Biboneka yuko abantu bisa nkaho barinda kugwa ko ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza kuri ubu ngubu ari bamwe mu bihangange biriko birafatwa bigahagarikwa, abandi bagacigwa iminyororo cyangwa se bagahabwa igihano bakwiye muri rusange nk'uko amakuru abagenda tubashikiriza abavyerekana. Reka dutandukire tuje mu birabana na politike.
mu mugambi CNDD-FDD ivyasubiye kwadukamwo birateye ubwoba. Hari amakuru adushikiye yuko ibomborabombora riri mu mugambi CNDD-FDD muri rusange riri mu bituma ibintu bikomeye biriko biraba muri uwo mugambwe, ndetse gushikana n'ubu uwo mugambwe utararonka perezida cyangwa se urongoye, kuko wahora ari urongoye yari umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisita, ariko kuva yajya mu mabanga yo kurongora igihugu ntago harasubira kuboneka ubundi twara umugambwe CNDD-FDD. Mu makuru dufise rero nuko umugambwe hacitsemwo ndetse no muri leta harimwo ibisata bibiri. Amakuru dukura mu bari mu mugambwe CNDD-FDD batumenyesha ko hari ukutumvikana ku mpande zibiri, ndetse uko kutumvikana bikaba vyafashe iyindi ntera, aho hari abari ku ruhande rwa Evaristo Ndayishimiye bipfuza ko ibintu bihinduka nk'uko vyatanguye no kuboneka yuko koko ibintu vyatanguye guhinduka. Abandi rero n'umurwi uri ku ruhande rw'abanyakwigendera Petero Nkurunziza ubu ngubu basigaye begamiye kuri Bunyoni, bo batifuza impinduka na nkeya. Murazi ko ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu yakoranije abari mu migambwe yemewe ngaha mu Burundi. Ivyo bikorwa Nshikiranganji wa mbere ntago yabibonetsemo, kuko bivugwa yuko habaye impari ndetse no kutumvikana kuri ivyo bikorwa, ndetse atavyishimiye wewe ko abatavuga rumwe na leta biyegerezwa. Ndayishimiye wewe akabikora kuko wabona ko ari ivyo vyofasha igihugu gutera imbere, ndetse bigatuma igihugu gishobora kubona amahoro. Bunyoni we akaba atabikozwa, akaba ari ku ruhande rw'abahora bakurikira umuhisi Petero Nkurunziza. Biriko biragaragara ko nuko rero benshi kiriko kiragaragara nuko benshi bafise ubwoba ko boba bagiye gukugwa mu mabanga nk'uko twabibabwiye, ndetse ikaba ari intumbero Ndayishimiye Varisito. Abo rero ayo mabanga bari basanzwe bashinzwe. Ubu rero muri rusange bikaba biboneka ko mw'itorwa ry'abashinga amateka bamusitanteri ndetse n'igihanwa ry'abatwara intara z'igihugu hagiye gukugwamwo bamwe bagakomborwa, abandi ndetse bagasubirizwa bagashigwamwo abandi bashasha. Ubu rero abo begereye Bunyoni barafise ubwoba budasanzwe ko ivyabo bigiye kurangira. Ni mu gihe abari ku ruhande rw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito nabo ibikorwa bibandanya, ariko vyose bigakorwa mu mwumvikano muke. Ndayishimiye Varisito ndetse n'umukuru w'igihugu Nshikiranganji wa mbere Bunyoni batariko baravyumvikanaho. Cyanye n'ihohoterwa ry'akazira muntu mu Burundi hashoboye kumenyekana abantu 39 bagandaguwe, abantu 3 baranyuruzwa buri rengero, abantu 12 barahagarikwa hadakurikije amategeko, hamwe n'abantu 13 basinzikarijwe ubuzima mu buryo butandukanye, harimo n'umwigeme yafashwe ku ngufu. Muri ivyo byose rero ahanini bikaba bikorwa n'imisoro y'imbonerakure, bamwe mu bapolisi, bamwe mu bakozi b'iperereza, ndetse na bamwe mu bajejwe intwara yo hasi. Ivyo byose bikaba bikorwa ata amatohoza bango hagire abahana. Muri ico cegeranyo kandi akazi Burundi yerekana ubwicanyi bwabaye ndanse, na cane cane aho habandanya gutorwa ibiziga cane cane mu ntara ya Cibitoke mu ruzi Rusizi, aho hatorwa ibiziga bigaca bihambwa itegeko ry'abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano muri ako karere, atamatohoza banje kuba ngo hamenyekane abo bishwe ndetse n'ababishe. Akaba n'ikindi cimonogoje muri iyi minsi aho abantu bicwa bagirizwa ngo n'abarozi. Ubona ko ubwo bwicanyi bwabaye ndase nabwone. Nico cegeranyo rero akazi Burundi gihaheza isaba leta y'u Burundi guhagarika ubwo bwicanyi bwose no gukora amatohoza kuba gukora, ndetse ikashobora no kubahana. Kandi Burundi rasaba mashira hamwe harana hagati y'akazira muntu mu Burundi, cyane cyane shira hamwe CNDH kurekiranira hagufi ivyo by'ubwicanyi biza biraba n'abahagarikwa hadakurikije amategeko, mu ntumbero yo gufasha kugira abantu bashobore kurekugwa. Kandi Burundi haraheze ico cegeranyo isaba amakungu kurikiranira hagufi bijanye n'agateka kazira muntu mu Burundi bibandanya guhungabana. Muri iki gihe ruvuga ngo hari leta nshasha, ngo leta ngo mvyeyi, ariko abantu bakabandanya bicwa nk'uko vyamye n'imbere yaho.